abo basari mubona ntibabahende kiramena kuko n'abantu kiramena nawe uri umuntu kiramena twizere ko ubuzima buparangana tuza tureka kubesha abanyagihugu ngo turaba miliyonere canke turabaki emera ubukene niwe mera icuri abanyagihugu canke aba boss bacu dufise bajya bariko badukurikira n'abandi bazomenya aho dufashiriza. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze mu biganiro vyacu. Mu biganiro cy'uno munsi turi kumwe no Umuririmvyi twebwe tutiteruka gukorana ko tumaze gukorana no kuri K90 TV. Ni PHT ndabana hadi termino koresha inzigo yawe neza. So bro, ni bon, turashima n'ukuri nizeye ko nawe umeze neza. Ego turakenguruka natwe. Urafise gishasha? Bishasha turayifise kandi n'ibishaje byose turayifise. Reka dore kuri bishasha ubutarayumva ni song na ndamubwire gatoyi kandi meze bien ducishirizeho yiyumvira. Urukundo nkunda mabebe sugwa majambo egera umuntu urukundo oh my baby broke you enough. Namwe bashake wa broke nimba muri abantu uco vyumva nawe. So indirimbo ije isama ivuyemo gatoyi nayisohoye ubu bivanye nuko Imana niyo yavuze nti igoguterwa zo bwikora uko ukita ivugayo narapfuye ariko kuba nkihema fashijwemo nayo n'abantu bayo niyo byabaye ngombwa ko nshobora kuyisohora. Na strategy yagiyemwo navuga ko izo strategy nyene muko muravuga zitegezwa kuhaba naho tuba dudishobojwemo n'uhoraho kenshi namavuga ni jo namashira Imana imbere mu bintu byanje kuko navuga ko niyo ituma tubaho niyo ituma dukora ibi byose. Strategy zacu zirabaho mugabo urumva ko natwe iza kudufasha. Navuga ko ibintu mugira ubikore hari binzira utegura ziya nzira uri kwazitegura rero hariho ibikunda n'ibidakunda bisigura ko bijya bidakunzwe canke bidakunze ntushobora kucurekera haje nyine urabandana nico gituma mvuga ni pambana hadi terminal. Ngarutse rero inyuma navuga ko strategy zarahabaye sinze ari dushatse kubaza. Bon, harugira ati juru ndirimbo reka ndarusohore ubu abandi bamaze bagize imisi basohora. Ivyo vyaranani navyiganye biranka vra. Kweri kipambana hadi termine. Novuga ko aka kazuru kurakora nuko wagakunze. Kandi ko waragakunze warakiyumviriye. Ariko ntikashotse kaba ujya munsi nyene wiyumviriye. Byaragutwaye igihe. Muri iyi minsi rero novuga ko urukurashikira hehe ya termino yawe. Umva urashikiye ku kintu wiyumvire gukora. Nico gituma navuze nti pambana hadi termino. Mu buzima bwose dusanzwe tubayemo navuga ko duca muri byinshi, hari ibyo twifuza ntitubironka, hari ibyo twifuza tukaronka, ariko iyo tubironse canke iyo tubibuze cyane ntunebwe. Navuga ati ntunebwe cubandanya upambana. Mu Giswahili no bavuga ati pambana hadi mwisho. Ndiba cubitahura abantu muzi Giswahili muca muvyumva n'ingoga. Nuko mu Kirundi nabavuze ngo mu Kirundi okay. Bandanya ukora mpaka ushike ku ntego wihaye. Ico nico Kirundi ndiba daciza. So bro, iyi ndirimbo isohora hareze dimaze gusohora nivyo? Ziriho kandi atari nke. Ni vya bindi gusa vyanka twagerageje nuko abantu mwanka gutumenya kandi dukora. Ndafise baribesha, ndafise tourette, ndafise kiramena, ndafise ibyishimo, ndafise beautiful, ndafise terambere, ndafise ndumurundi, ndafise Gisera, ndafise Temiwa. Izo zose ni indirimbo wandika Euphraim PHT uchubona ibikorwa vyanje. Zamuramiye subscribe zanyu na ma views yanyu mwe kuza muyigumiza koresha inzigo yawe neza. Inzigo igende ntuyikoreshe nabi mu inzigo ya marimbi ko umuntu ayikoresha neza. Novuga ko hari kenshi tuvuze ati koresha inzigo yawe neza. Urashobora kubona umuntu wanyagombye gutera imbere canke undi muntu muvukana ku ruhande. Nimba ugiza gashavu ugira agashavu giterambere ntugira agashavu ko guca ugomba kumusubiza inyuma. Kuko sinzi ko ku mashuri waciyemo jo kwa kwiga naragerageje kwiga biranka ariko aho nagejeje nyuma navuze ati geza ngaho niyashaka nzobandanya. Novuga ko mukugira wige cyane ubanza kugira inzigo y'undi munyeshuri ukavuga nti ujya sinshaka kwancako. Sivyo? Ari ukacugerageza ukiga aho ari ukora inzigo yawe neza. Mugabo igihe ucitangwa kuzura mwiba makaye mu kugira ngo ntazoguceko urumva ko inzigo yawe ukoresheje nabi cyane. So bro, kudirimbo umenge ufise ama collab cyama featuring ni make? Ni make bivanye nuko nico gihe
nivyakunda canke nivyankundira zizoba nyinshi ariko bidakunze urumva ziracari none ubu vyankirahe ahantu vyankira n'uburyo atari ububamfu n'uburyo bisigura ngo ico tutishoboza tutagishojwe n'abandi ntigikunda nico gituma cyusanga rero novuga ati amakora boni make ku kintu cy'uburyo burya ikorabo zahani wacu nagira abaremvyi baracafashanya abantu baracafashanya bavuga ati Imana yavuze nti ukora mu mabuye azogiki azojya amabuye rero mba ntushobora gutwara muri studio gene n'umubwire wowe brabra urabona jewe mvuka Gitega aba president urabona aca gukorera utegerezwa gusohora ikintu citwa amahera gukorayo ugaha umuproducteur wawe agomba gukora indirimbo ndetse no wundi ukavuga ati basuzo muri taxi basimushikana canke muri bajaj canke kinga ariko nsubira inyuma mvuga ni mwego ari ivyo bintu mwa mwigira ivyo bintu muvuga nti muri amabisi umukozi wa leta ndasubiyemo umukozi wa leta akorera leta arava muhira kurira bisi ariko wowe atanakazi ufise ngo ntiwo kurira bisi mwitonde muzosha mwebwe ivyo ntimwigira Imana irababona tubanda yego impanuro nziza cyane so ugiye kuraba kandi revo umuziki uri kurashikako tuvuga bo mu Burundi muri rusange ukacura abana bo bamaze gushika urabona ko hari intambwe wateye intambwe sikuva si intambwe gusa ibintu novuga ko ibintu ni sawa kuko kubera biriko biraba ndumuntu muzima canke mpema navuga ko biriko biragenda neza kandi ibintu naho bigenda neza ntiyaburi biba nabi ariko vyose twige kubishima nico gituma mvuga ati kubwi wanje ndavuga ati biriko biragenda neza kuko no musi ndabonye undi umensha makuru ntarinzi hari nabandi bantu mbone inyuma behind the scene baguma turaba nawe ntibari banzi nanje sine ndabaza ariko no musi baramenye turamenye nyino musi urumva ko ibintu biko biragenda kuko bavuga ati hajya uronsa abantu niryo tunga rya mbere ibintu birakurikira byose biva mu bantu kuko n'Imana ikorera mu bantu so wa muziki ho ngayi wacu bavuga nturiha ntiwinjiza we ku rugero rw'iwawe urashobora kukemurira utuntu tumwe uvuze ngo kuriha canke kutariha ivyo bintu byose birashoboka ariko bivana n'umuntu kuriha irariha kandi kutariha ntibiriha ivyo byose birakunda bivana n'umuntu so hanyuma murafise management canke murafise ababafasha abafata mu mugongo apana ababafata mu mugongo madadufata mu nda gikuru ninda twamadurondera inda wayi badufata mu mugongo ni madufate mu nda umuntu atutse umukanda mu nda avuga nti ifoko ugenda ukamufasha ivyo ukamufata mu nda bisigura ngo ukamura nimba shonje ukamugaburira rero ntidukeneye abantu badufata mu mugongo honyene ifoko no mu nda mutwibuka hama badufasha bariho kuko namwebwe muko madufasha muko madufasha nabaje abantu bari kwatura hajya ko badufasha kuko hari zini nkuru azagenda kuvuga naho bavuga mbi ziza ko ari inkuru navuga ko rero management sindayironka ije jambo namaragyumva ariko ndakeneye kuzoribamwo ariko ndafisa bamfasha muri bina biriya yaba impanuro yaba mahera ya bisi yaba taxi canke ikinga byose birashoboka abo bantu bariho so kandi ipfuza ko nabandi babonetse karibu barahawe ikaze kwa Pambana hari terminal bakoresha inzigo yabo neza nzobakira neza cyane mbega aho bigeze ubu wewe urashobora gukorera indirimbo muri studio yose yipfuza hani wacu sinshobora ariko nshobojwe ndashobora gukorera mu studio yariyo yose mu Burundi so none ni studio zose ubona ushobora gukoreramwe wewe just studio zose ndazemera kandi aba producteur bazikoreramo ndabemera ariko abo tumaze gukorana nibo nemera aho turakorana nabo barindire nitwakorana nabo nzobemera none ndakubeshesha ataco na kimwe turakorana utarumviriza taci ntumva ko none ko nakoresha inzigo yanje nabi yakubwivyo novuga ko siniko ndavuga izina ry'studio ariko studio zose zo mu Burundi ndazemera hano mu Burundi no he muririmbyi ugira uti no saba featuring cyane twakorana ubu uzokwemera ko dukorana niwe nzokorana nawe bidasigura ngo John shakuyu kuko ndashobora kumurondera ntiyemere muri uwo mwanya urumva ko biba bipfuye ntiba bigikunze ariko namvuga nti uwo kwemera wese ko dukorana twakorana
So ugiye kuraba ibintu by'amabifu aza mu baririmbyi hano mu Burundi dufate muri rusangi mu baririmbyi ya n'amabeze twagira tuti rimwe na rimwe ntafashe mugabo ni beze yarinze ba beze novuga ko beze rimwe novuga ko ari byiza kuko numva abasore n'abashava ngo ni changamoto zifasha umuntu kugira vibe kuntu ariko rimwe zimwe ndazemera izina zose ndazemera bivanye n'ukuntu ndi kuko ntimumpora ukondi hari ibyo nkunda n'ivyo ntakunda rero ntabikunda ntice zibingorane hagati yanyu na jewe ikindi naco ncamvuga ati bijya bintu bavyo bavango ni beef novuga no gwanko mu kirundi bijya navyo rimwe ntivyari vyiza kuko ni vyiza ko tuba turi abantu turi cool tumeze neza tagwanko kuko tugize ugwanko none turabarundi twagirana ugwanko hagati yacu none umva tuko turaje ntaho tuko turaje turabe ko dufise beef ariyo yanzigo idukoresha neza itadukoresha nabi nico novuga ko ibintu by'amabase tubikore ariko positive mu atari negative so ikintu kindi umuririmbyi yavuze ko mu Burundi abaririmbyi mu Burundi badakundana nivyo ku bwawe ko rumwe muri bo ico hamwe yarabesha andi naho ntiyabesha kuko jewe ndi umuririmbyi w'umurundi ariko nta nzigo ngira urumva aho yarabesha nimba hari undi muririmbyi muba muzi nawe afise inzigo urumva yavugishije ukuri bisigura ngo nta mwonga uburi sato ibitagize iki yahezwe ntibisigura ntucufatira rimwe bayafatiye muri rusangi yagize nabi iyadoma ku rutokati naka ntiyagize nabi kandi ntiyagize neza ariko bivana n'umuntu agiye kumwumva hari umuntu amwumva ajya akaca mutahura nundi amwumva ntamutahura bisigura ngo sinje gufata ujya umuntu amutahura nabi ngo ndamubuze cyangwa ujya mutahura neza ngo ndamwemeze no umuntu wari we wese bavuga nti ni bya bindi ufata ibuye utereye ari mwijoro ugaterera ukumva ikintu kivuze uvuga ati ahantu ibuye ryagize iki ryahagemye nahacu ho gutahura tukumva eske ivyo bintu yavuze nivyo mukugira ngo simpave nganja nza kujija niko bavuga canke guca urubanza usange biriko biraboneka nabi ariko abariko batwumviriza bivanye n'ivyo navuze n'ivyo basanzwe bazi bacu bavyumva kuko ikibazo wabajije bacumvise bariko baturaba akaryoshe ntigahora mwitama warambesha ufata nk'utabona wabikoze ubibona undutisha batacobazo kumari abo basari mubona nibabahende kiramena kuko nabantu kiramena nawe uri umuntu kiramena nawe uri umuntu twizere ko ubuzima buparangana tuze tureka kubesha abanyagihugu ngo turaba miliyonere canke turabaki emera ubukene niwe emera icuri abanyagihugu canke aba boss bacu dufise bajya bariko badukurikira n'abandi bazomenya aho dufashiriza je ndakenye ariko sinkinye cyane kuko Imana iracanzigamye kubw'ivyo mubandanye kudushigikira suko akarakamo twagira tugusabe wotera baba bari byagenza nama nababwira uko abarundi nama ndababwira uko dukundane kandi twemera ico turi bizodufasha ivyo byose birugariyemo indani merci sana tukoze amajambo ngo tusigure biratahuye asante sana so mwakoze cyane mwe mwakumadukurikirana kuri K90 TV twe kumwe na Pambana Hard Terminal Mr. Euphraim aka koresha inzigo yawe neza niwe twari kumwe cyamwandanye mukurikirana K90 TV